Reka ndabaramutse mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro n'umwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi reka tuyatangurire kuri zingingo nkuru nkorarizo zikurikira. Abantu 12 batowe canke bagenywe kuja mu migwi itandukanye y'igihugu barahiye kuri uyu wa mbere imbere y'umukuru w'igihugu hamwe n'inzego zatowe n'abanyagihugu bakaba biyemeje kuzorangura neza amabanga baherutse gushinga. Ingingo yo kutabaga inka, impene n'intama yubahirijwe kuva kuri uyu wa mbere mu gisagara ca Bujumbura aho televiziyo Isanganiro yagendera ibagiro bikuru. Tukaba twasanze hariko habagwa ingurube gusa. Mukanya n'inkuru imwe ukwayo. Reka tuje mw'idonido ryano makuru. Abantu 12 baherutse gutorwa canke kugenwa ngo baje mu migwi itandukanye y'igihugu barahiye kuri uyu wa mbere imbere y'umukuru w'igihugu inamashinga amateka hamwe na nkenguza amateka. Iyo migwi akaba ari nk'umugwi w'igihugu ujeje kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi severe, umugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH hamwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe no kunywanisha. Abo bose bakaba biyemeje ko bazokora uko bashoboye kugira barangure neza amabanga bashinzwe. N'inkuru ya Jean de Dieu irakoze. Devant le président de la République, devant le Parlement, mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe harahiye ubwa mbere abagize inama y'igihugu ijeje ubumwe no kunywanisha abarundi. Muri bo hari batatu bagenywe kuba mu bagize uwo mugwi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu muri ndamukiza, aribo Olivier Nkurunziza asanzwe arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona, Bishop Seth Nkeshimana hamwe na Janine Nibizi. Uwundi mugwi ugizwe n'abandi 4 bagenwe muri ayo mabanga n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuri wa 27 Ruheshi, nabo akaba ari Anise Niyonkuru, Ambassadeur Rose Ntawe, Mediatrice Biza Bishaka na Jamari Ndayihereje. Bose hamwe barahiye ko bazorangura ayo mabanga vy'umwihariko mu guteza imbere ubumwe bw'abarundi. Abagize umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi nabo barahiye ari batatu. Hari Ambassadeur Stella Budiriganya, Ambassadeur Laurent Kavakure na Abdallah Kajandi Sadiki. Nabo barahiye biyemeza ko bazoteza imbere ukunywanisha abarundi. Mu mugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu barahiye ari 2, Gilbert Bekonjangwa hamwe na Shantari Niyonkuru. Bose biyemeje gukora batiziganya mu gukingira no guteza imbere agateka kazi na muntu. Benshi muri abo bagize iyo migwi barahiye basubiriye abandi. Tubananye nano makuru. Komine ya Mukaza ngo iriko iritegura neza ibijanye no guhimbaza imyaka 60 irangiye Burundi buhabuje intahe yo kwikukira cane nko mu bijanye n'isuku. Musanteri w'iyo komine Renovasi Ndayihebura agahamagarira abafise amazu yegereye amabarabara kuyasiga irangi. Igerekerezo rya mbere kwezi kw'indwi mwaka 2022 naho igihugu cacu kizohimbaza imyaka 60 irangiye cikukiye. Imyaka 60 rero mu buzima bw'igihugu ni imyaka itari mike. Natwebwe rero ku rubanza ruzobera muri no komine turongoye turiko turakora imyiteguro cane ijanye no gukora isuku kugira ngo ikibanza umunsi mukuru uzobera mu kibe gisukuye bihagije. Ndetse turasaba bene gihugu bafise amazu cane kubaraba makuru hano hagati mu gisagara yuko uyasiga irangi rishasha nkuko mubona n'amabarabara ariko arasukurwa ndetse agasigwa n'akarangi muntu mbere yuko umunsi mukuru uzogera by'ukuri dufise igisagara gisukuye kandi gishajije. Akama twabatera no kugamena mbere hoho kwitegura guhimbaza uwo munsi mukuru mu kanyamuneza kuko mu myaka 60 nkora nabivuze mu buzima bw'umuntu
murabona umuntu yavutse akagira imyaka 60 abakuze amamenye yuko kugira imyaka 60 uba uri umuntu uzikuri agerageje ashoboye kwitunga akibeshaho. Ivyo rero bice bibasaba yuko bokwirikiza iciyumviro ca nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ko bakora cyane kugira ngo umufuko wose uronke amafaranga hanyuma n'umunwa wose ushobora kuronka icyo ufungura. Tubananye nano makuru mu gisata c'ubudandaji n'ubworozi aho ingingo yo kutabaga inka, impene hamwe n'intama yubahirijwe kuva kuri wa mbere mu gisagara ca Bujumbura aho televiziyo Insanganiro yagendera ibagiro rikuru. Tukaba twasanze ingurube gusa harizo zariko zirabagwa. Eliza na Karutimana. Bamwe mu badandaza b'inyama z'ingurube bakorera muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko akazi kabo kagenda neza nubwo hari itegeko ribuza kubaga ibindi bitungwa nk'impene n'ibindi. Hano dusanzwe turonka cyane akabenzi wari we wese nikazarondera hano numvise ati tuje kujya akabenzi tuje mu Kamenge abazi ko aje kujya akabenzi hano. Hama ibindi nabyo cyabizamwo inkoko n'amafi ivyo nivyo biboneka. Ibindi nabyo hariho ragu hariho jare ibintu by'ama brochette byarabuze kubera ingwara. Ibitungwa byaragwaye inka zaragwaye bacatubuza kongera kuzicuruza kugira ntidutera ingwara abanyagihugu. Uyasigura ko inyama y'ingurube batangorane ku magara y'umuntu kuko ngo bazibaga babanje kuzipima. Ku bintu by'akabenzi nta ngorane n'imwe uko nta ngwara by'akabenzi tuzidandaza bazipima kandi kakaba kaboneka gusa ku bintu by'inka kuva aho bahagarikiye inka nta muntu arongera badandaza ikintu kiboneka hakuru na kabenzi. Ku kibanza bahora badandarizamo impene cyo muri zone Gihosha nta muguzi numwe harangwa kuva kuri uyu wa mbere. Nayo ku kibanza c'ibagiro rikuru rya Bujumbura nta gitungwa kiharanga uretse ingurube. Mu gisata c'agateka kazina muntu abana bose hamwe n'abandi bantu basegerereza bafise imisi 14 kugira babe bahagaritse ivyo bikorwa mu bisagara vyose bigize igihugu c'u Burundi. Iyo ngingo ikaba yafashwe na leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bujejwe ivyo gushigikirana. Felix Ngendabanyikwa mu kiganiro y'abamenyesha makuru akaba ndetse anasaba abahora baha amafaranga abo bana hamwe nabo basegereza kubihagarika kuko nabo nyene bazobihanirwa. Twihweje nyene ikibazo c'abana bo mwibarabara cabaye ndanse mu bisagara bimwe bigize igihugu cacu, twisunze ingingo ziri mu gitabo mpanavyaha leta y'u Burundi ibicije mu bushikiranganje bwo gushigikirana ifashe ingingo zikurikira. Abana bose baba canke biyerereza mu mabarabara hamwe nabo basegerereza ku mabarabara basabwe ko boba bahevye iyo ngeso kandi bavuye mwibarabara mu kiringo kitarenze indwi zibiri uhereye umunsi itangazo ryaterewe ko umukono. Umuntu wese afise ikibazo icarico cyose kimubakiye canke cotuma aja mwibarabara asabwe kwitura abajejwe intwaro canke abajejwe iterambere ry'ingo n'imiryango kugira ngo nabo bamugire inama y'ingene yovyifatamwo canke bomushigikira. Ku barundi bose n'abanyamahanga bafise umutima wo gufasha abo bose basegerereza basabwe kwitura imigwi ijejwe gushigikirana iri ku nzego zose z'igihugu gushika ku mutumba kugira ngo babereke uko bobigenza kuko uzofatwa ariko aragira ico atanga kusegerereza mwibarabara azofatwa co kimwe nawe kuko biri mu bikomeza iyo ngeso. Tubananye nano makuru mu gisata c'inkino aho imyemenyerezo ku mugwi w'abigeme userukira igihugu ngo iriko igenda neza abakaba bazokwitabira inkino z'igikombe ca Afrika zizobera mu gihugu ca Maroc kuva ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kwindwi. Imwe mu ntambamye akaba ari uko hari abakinyi bava mu bihugu vyo hanze bashitse bateba. Inkuru ya Etienne Manirakiza. Aha ni ku kigo cy'ubuhinga mu Ngagara aho umugwi nserukira gihugu w'abigeme usanzwe ukorera imyimenyerezo. Turi igihe cy'isaha imwe z'igitondo. Imyimenyerezo iratanguye, abakinyi bose baritegura imyimenyerezo. Niyonkuru Gustave umumenyereza mukuru amenyesha ko imyiteguro ikigenda neza.
ko gushika ku mwanya imiteguro imeze neza namwe mwenye mugiye kubyibonera murabona ko uko umuntu yabakiriye siko bakiri murabona ko nivo yaduze ego gushika ku mwanya novuga ko nishima nkashimira abakinyi nkongera nkashimira na staff yanje dukorana kuko aho tugeze ubu turana ko nivo yababigiyemo ko twabakire ko yaduze cyane go. Eka n'abakinyi ku bwabo babona ko imyimenyerezo iri kigenda neza kandi badugije urwego. Imiteguro tuyigejeje urwego hejuru n'uretse ko musanze duhejeje gukora entraînement turashima kuri performance tugezeko. Twebwe vya imiteguro ni myiza cyane kuko iri ku minsi igenda niko tugenda twevuriwe. Umumenyereza avuga ko zimwe mu ntambamye umugwi wagize ari uko abakinyi bakina ku mugabane wa Buraya bashitse batevye. Intamba ntizigira zibura mugasi novuga ko tweza intege cyane intege cyane intamba twagize nabo bakinyi baba bashitse batevye niyo ntamba nyambere twagize kuko bataronse umwanya kwitegura nabandi umwanya ukwiye urana ko kaba nkako basa nk'abadutebeje kandi kuko ibindi bihugu bizosika itariki 20 harabashitseyo harazoska 28 ariko natwe two turacererwa kandi dufise rukino rwa mbere itariki zine niyo no bakari intamba nyini kuri ariko turagiye gukora ibishoboka turako tuva mu ipule dusohoka mu ipule nico objective tujanye. Abakinyi basaba Barundi kubafata mu mugongo kandi barizeye ko bazoshika kure hashoboka muri izo nkino za kane. Akamu kwanza notera Abarundi nuko bodushigikira bodushigikira bakabona ko natwe dushoboye ikintu novuga tubemerera muri kane cyambere no kudushigikira kuko turi kumwe byose birashoboka. Tuzokora ibishoboka byose n'ikibanza ca mbere turagishaka. Inkino za nyuma z'igikombe ca Afrika mu bigeme zizobera mu gihugu ca Maroc kuva ku igenekerezo rya 2 gushika ku igenekerezo rya 2023 mu Kakaro uno mwaka. Uburundi buzokina ukino rwa mbere n'igihugu ca Botswana ku igenekerezo rya 4 mu Kakaro. Igihugu c'u Burundi kiri mu itsinda rimwe n'ibihugu vya Nigeria, Afrika y'Epfo na Botswana. Ina hano rero duce turangiriza ano makuru twari twabateguriye uno munsi reka nshimire mwebwe mwese mafasha kanya ko gukurikira ano makuru abanishimiye nibagenzanje bamfashije gutorokanya ano makuru ndabifurize kubandanya mugira ibihe vyiza. Isa